Reka nsubire ndaguhe kaze nshuti munywanyi wacu kuri kumviriza amakuru n'ibiganiro dutambutsa kuri imbonesha kure yacu ari nayo yanyu ya Burundi News TV. Aka kanya makuru akomeye cyane hejeje kudushikira nga mu gihugu cacu c'u Burundi, ndababwira ukuri n'ibintu bikomeye cyane bejeje gushikira ku mukuru w'igihugu nyenicubero Major Evariste Ndayishimiye nyuma yuko avuye mu gihugu c'u Burundi yerekeza muri Arabia Saudite. Ibintu birahejeje gukomera cyane, turibuze kubigaruka ko mu makuru yacu idonido. Kuri ubu ngubu rero ubugambanyi bukomeye cyane General Prime Niyongabo ndakugarika n'umukuru w'inama nshingamateka. Kuri ubu ngubu rero ibintu birahejeje gukomera cyane nyuma yuko ubugambanyi buteguwe mukuru w'inama nshingamateka Daniel Ndabirabi yagarutse kuri uyu wa kane avuye mu gihugu c'Ubuhindi, aho yari yagiye mu nama yo kurabira hamwe ingene ku isi hoba intumbero imwe kubahiriza neza agateka k'abana. Aka kanya nk'uko vyari bitegekanijwe, kuri ubu ngubu rero ashitse mu Burundi. Aka kanya bateguye umugambi wo gutembagaza umukuru w'igihugu nyenicubero Major Evariste Ndayishimiye. Ubugambanyi buteye ubwoba, mwari muzi amakuru akomeye cyane ko uyu mukuru w'inama nshingamateka azoshika mu gihugu c'u Burundi ku igenekerezo rya 13. None kuri ubu ngubu bagarutse giturumbuka. Ibi vyose turaza kubigaruka ko muri aya makuru yacu, inkuru y'umubabaro ndababwira ukuri. Kuri ubu ngubu rero reka nsubire ndaguhe kaze nshuti munywanyi wacu kuri kumviriza ibiganiro vyacu herereye irya nino ku migabane y'amakungu ya kure, abatwumviriza muherereye irya nino mu karere k'ibiyaga binini. Reka ndaguhe kaze nshuti munywanyi wacu kuri kumviriza ibiganiro vyacu herereye nga mu gihugu cacu c'u Burundi, mu makomine agiye atandukanye, mu bisata bitandukanye vy'igihugu. Abatwumviriza muri ngahi Gitega, abatwumviriza muherereye i Bujumbura, namwe mwumviriza ibiganiro vyacu muherereye Kirundo n'abandi bose ndabahaye kaze muri aya makuru. Reka ndagukengurukire cyane nshuti munywanyi kuri wajeje gupyonda ijambo sabone, kuba tarabikora kaniko karyo ndagusaba muruke muzi iyi video urabanditse ijambo sabone upyondeko, uracurabona arakazugero nawe nyene upyondeko, ama tuje turabana mu makuru n'ibiganiro dushitsa ko vya misi yose idonido. Kuri ubu ngubu rero amakuru akomeye cyane ahejeje kudushikira. Kuri ubu ngubu umugambi ukomeye cyane, kuri ubu ngubu mu bihangange ibintu birahejeje gukomera cyane nyuma y'uko ingingo ikomeye cyane yo gutembagaza ubutegetsi bwa nyenicubero Major Evariste Ndayishimiye. Mwarumvirije ibintu bikomeye cyane mu gihugu c'u Burundi ku rubanza rwa General Alain Guillaume Bunyoni, navyo vyose turaza kubigaruka ko muri aya makuru yacu. Ingingo nkuru zihejeje kudushikira turazifatira ku makuru akomeye cyane hejeje kudushikira ibiriko mu nyuma z'uko kuri ubu ngubu iterabwoba ryatewe mu rugo kwa ndakugarika rihejeje gukora ibara mu gihugu c'u Burundi, nyuma yuko Prime Niyongabo yomaramaza akamusaba kuba yamufasha mu mugambi wo gutembagaza umukuru w'igihugu. Biriko mu nyuma z'uko Reveriyano Ndikuriyo nawe yoba ari muri iyi dosiye. Mwarumvirije ku munsi w'ejo haheze ko Gervais Ndirakobuca igitero kamenuza mu rugo iwiwe, aho General Prime Niyongabo ari we yashaka kuba amaramaza kuba yamushira muri uyu mugambi ukomeye cyane. None kuri ubu ngubu itangazo giturumbuka riva muri Etat Major, turaza kuri bashitsa ko muri aya makuru yacu akomeye cyane hejeje kudushikira. Inkuru mbi cyane ku baryango baneva, biriko mu nyuma z'uko andi makuru akomeye cyane hejeje kudushikira. Ibi vyose vyateguwe nyuma yuko bari bumvirije ku mukuru w'igihugu nyenicubero Major Evariste Ndayishimiye afise urugendo, nibwo yatanguraga kurungika abasirikare ku kirimba ciwe gishasha ikirundo, kumva z'uko nagaruka gasanga ikirimba c'Igitega carafatiriwe azocaja mu kirimba mu Kirundo. Ariko vyose General Prime Niyongabo ahejeje gufata ingingo ikomeye cyane mu gisirikare c'u Burundi. Biriko mu nyuma z'uko amakuru akomeye cyane ahejeje kudushikira, biravugwa ku mukuru w'igihugu nyenicubero Major Evariste Ndayishimiye iyo bagiye gutembagazwa. Kuri ubu ngo ibintu bihejeje gukomera cyane, abandi baravuga ko vyoba vyaheze. Ibi vyose turabigaruka ko muri aya makuru yacu. Umukuru w'igihugu mwarumvirije ko yarungitse abasirikare muri Republika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo. Kuri ubu ngubu rero ivyo vyose General Prime Niyongabo atabishize ko umukono. Amakuru akomeye cyane yejeje kudushikira nuko mu nama nshingamateka ibintu bejeje gukomera cyane, naho muri Etat Major nayo ibintu birahejeje gukomera cyane. Mu nyuma z'uko ariko haravugwa amakuru yuko inzu iriko irasha, harashobora gupfa umuntu nyuma yuko
ko kuri ubu ngubu ibintu bejeje kumvikana. Ndabirabe nawe yaganutse afata ingingo ikomeye cyane hamwe na General Prime Niyongabo ndakugarika umugambi wo gutembagaza Major Evariste Ndayishimiye ibihangange bihejeje gufata ingingo ikomeye cyane. Turaza kubigaruka ko vyose mu makuru yacu tubandanya kubashitsa ko idonido amakuru akomeye cyane ahejeje kudushikira. Biravugwa ko urubanza rwa General Alain Guillaume Bunyoni kuri ubu ngubu ibintu vyabihejeje gukomera cyane. Imiliyoni nyinshi cyane zarungitswe mu bategetsi kuri ubu ngubu zoba ziriko zirafasha ibi bihangange kuba vyatembagaza umukuru w'igihugu nyaricubera Major Evariste Ndayishimiye nyuma yuko baravye neza umukuru w'igihugu atari ngaha. Kuri ubu ngubu rero agatego gakomeye cyane kagiye kubonekamwo abahinga. Ibi vyose turaza kubigaruka ko mu makuru yacu akomeye cyane. Banse ubutegetsi bwa nyaricubera Major Evariste Ndayishimiye biriko mu nyuma zoko yategekanije ibintu bikomeye cyane yimuka mu kirimba c'Igitega, ariko yarungitse abasoda bakomeye cyane mu kirimba gishasha ku Kirundo. Ibi vyose turaza kubigaruka ko mu makuru yacu akomeye cyane. Umukuru w'igihugu nyaricubera Major Evariste Ndayishimiye n'akahe gatego yoba yateze ibi bihangange. Ibi vyose turaza kubigaruka ko mu makuru yacu akomeye cyane. Reka amakuru yacu tuyatangurire ku rubanza rwa General Alain Guillaume Bunyoni. Mu nyuma turaza kugaruka tubashitsa akayo makuru nandi twabateguriye. Bunyoni afise inzu 153 n'imiduga 55 biriko mu nyuma zoka bitavye urubanza rwa Bunyoni bumiwe, aho icariho c'umushikiriza amanza kizigenza wa Republika casabira igihano General Alain Guillaume Bunyoni na bagenzi biwe ko Bunyoni yasabiwe gupfunga ubuzima bwose asigaje kubaho kuri ino si, kuriha amanda angana n'imiliyoni 7,100 nayo kuriha inshuro zibira amafaranga angana n'amatungo yiwe adasiguritse. Niyo parike yatangaza ko General Alain Guillaume Bunyoni afise amazu 153 niko mu nyuma zo Kongo afise n'imiduga 55. Hari benshi twabajije ko ico gitigiri cumvikanye neza, bishuye ko parike yemeza ko ifise impapuro ndangamatungo za General Alain Guillaume Bunyoni z'amazu 153, no kuvuga ko bavugiye hamwe amapariseri yubatse n'ayandi ashobora kuba atubatse. Uko biri kose biguma ari umurengera. Amakuru akomeye cyane yeje kudushikiraho basangiye urubanza bo basabiwe gupfungwa imyaka 30. Vyari bitangaje ingene abo bagabo batandatu basabiwe igihano kimwe. Abo bagabo murazi bose ko ari Colonel Desire Uwamahoro yahora arongoye igipolisi co kurwanya imigumuko, Colonel Samuel Destiny Wapfumukeko w'intwazangabo mu iperereza, Kome Niyonsaba ajejwe inyubako za General Alain Guillaume Bunyoni, abapolisi de Das na Isaac bahora ari abadereva ba General Alain Guillaume Bunyoni. Kuri ubu ngubu rero General Alain Guillaume Bunyoni ijambo rya nyuma yashikirije amaze kumva igihano parike imusabiye. General Alain Guillaume Bunyoni kuri ubu ngubu yasavye sentare ko itoha agaciro ico gihano, yibukije ko parike itigeze izana ivyemezo. Yagize ati sinigeze mburana idonido rijanye n'amatungo mfise, kandi nari nabembereye ko nshobora kubereka ikintu cose iyo nagikuye. Ibigwanisho parike inyagiriza kuri ubu ngubu mwarumvise ko Brigadier Wilson na Adarube bemeje ko aribo babishize ko. Kuri ubu ngubu nta cemezo na kimwe parike yazanye kijanye n'umugambi wo gutembagaza ubutegetsi, nta na kimwe gikomeye cane mu vyo banyagiriza. Ibi vyose nta na rimwe nigeze nkoresha amajambo atuka umukuru w'igihugu n'umushikiranganje wa mbere. Naraberetse ko atamasezerano yo gupanga inzu yanje yigeze aba hagati yanje n'ubushikiranganje bw'umutekano nari ndongoye, nk'uko General Alain Guillaume Bunyoni abandanya abishikiriza. Yashikirije ko ngo yarasavye ko parike iza n'umupfumu
bavuga ko yageraga akoreshe mu kwica umukuru w'igihugu nawe yigeze yerekana. Nayo mu makuru akomeye cyane mu kurangiza yagize ati biratangaje kuvuga ko noba nashatse gutembagaza ubutegetsi nkoranye na Desire Uwamahoro, abashoferi babiri, umukuru w'umutumba n'uwubaka amazu yanje. Murumva ko ikintu nk'ico kitoshoboka, nimwasanga koko naragerageje gutembagaza ubutegetsi murandondere abo twari kubikorana mu bafate. Ivyo vyose kandi birumvikana. Nyene Sentare Ntahinyuzwa yavuze ko izosoma urubanza rwiwe mu minsi 20 iza. Bagenzi, iyi dosiye irakomeye cyane ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi. Biragaragara ko iyi si iragoye, nimba umuntu ashobora kugera umwina w'isi kugera aho yipfuza inzu 150 bikarangira yugaraniwe mu kumba kawe nyene nta muhinga w'iyisi, nk'uko ibintu bejeje kudushikira mu gihugu c'u Burundi. Reka mbere yuko tubashitsa amakuru akomeye cyane ajanye n'umugambi wo gutembagaza umukuru w'igihugu nyiricubahiro Major Evariste Ndayishimiye, kuri ubu ngubu ingingo ifashwe n'abajenerali bakomakomeye, igisirikare cose ibintu biravugwa ko ibintu bejeje gukomera cyane, biriko mu nyuma z'uko bafise uburakari bukomeye cyane bivanye n'ingabo z'u Burundi ziri muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo zarungitsweyo abajenerali batabifisemwo uruhara. Amakuru akomeye cyane nk'uko umujenerali akomeye cyane yabishikirije, aragira ati ingabo z'u Burundi ziriko ziraziriki muri Kongo. Ayo ni amajwi ya Class Ndikumana, umusirikare w'u Burundi yafashwe n'umurwi wa M23 mu ngwano yabaye ku munsi w'inama uheze. Amakuru akomeye cyane heje kudushikira, Ndikumana na bagenzi be bafashwe bambaye umwambaro w'igisirikare ca Kongo. Amakuru nk'uko uyu Ndikumana aravuga ingene abasoda bajanwa muri iyo ntambara badatahura ingene bambikwa imyambaro ya Kongo bakiri ku kibuga c'indege ca Bujumbura. Iruhande y'abasoda bacu bafashwe hariyo n'abandi batari bakeya bahasize ubuzima, nk'uko ibiziga biheza kwibonekeza mu miduga birungikwa mu gihugu cacu c'u Burundi, ibindi bikajanwa mu bitaro. Amakuru akomeye cyane y'ibanga dufise aravuga ibiziga 15 vyatahanywe mu ntango y'iyindwi. Ayandi makuru akomeye cyane, imyifato y'abategetsi b'u Burundi irababaje cyane, barakwiye gusigurira abene igihugu. Biriko mu nyuma zo kuwoka basiguriye kuri ubu ngubu yoba yakuwe mu burongozi. Vyose turaza kubigaruka ko mu makuru yacu akomeye cyane. General Prime Niyongabo Ndakugarika amwe na Ndabirabe barahejeje gufata ubutegetsi n'ingingo ikomeye cyane n'umukuru w'umugambi uri ku butegetsi wa CNDD-FDD. Amakuru ababaje cyane kuri ubu ngubu. Uburundi bwitwa ko ari umuza muri Kongo. M23 yaravuye mu bibanza yari yarafashe ibahereza abasoda b'u Burundi bari mu nteko za Afrika y'ubuseruko, none Burundi buca busubirayo bubabundabunda. Amakuru akomeye cyane, ingabo zacu zirakwiranira hamwe n'insoresore bita Wazalendo, ico gihugu turwanira. Mu gihe abasoda bacu batari ku rugamba kimeze gute? Nk'uko umusoda wacu abandanya abitangaza, ico gihugu turwanira kidashobora guhiteka. Abasoda bacu bapfiriye kuri urwo rugamba, kuri urwo rubuga rw'intambara. Dusha twakora iki kuri ubu ngubu? Rero itangazo riteye isoni ry'igisirikare mu kanya igisirikare c'u Burundi gihejeje gusohora itangazo ntaco kivuga ku basoda bacu biciwe muri ico gihugu ca Repubulika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo, ntaco kivuga ku basoda bacu bafashwe impiri. Amakuru akomeye cyane yeje kudushikira, ntakinahoza imiryango y'ababuze ababo. Kuri ubu ngubu rero ibintu vyaba bihejeje gukomera cyane, kivugira ibibazo vy'abasoda bagira ikibazo caho bacisha ibipfungurwa. Birababaje cyane ivyo twaraye tubonye mu gihugu c'u Burundi, aho abasirikare bafatwa mpire igihugu c'u Burundi ariko carabarungitse mu mabakomeye cyane mu ntambara ikindi gihugu kitatabiriyemwo. Biravugwa ko abasirikare ba Repubulika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo bo iyo baravye ivy'intambara baca bahunga, ariko abasirikare b'u Burundi akaba ariko barungikwa mu ntambara
kuri ubu ngubu rero ayo makuru akomeye cyane yeje kudushikira tukaba tugira tuyabashitse ko yose ido nido. Kuri ubu ngubu rero ingingo ikomeye cyane ifashwe n'abakuru mu butegetsi bwa Nyenicubahiro Major Evariste Ndayishimiye, umukuru w'inama nkenguzamateka Grace Daniel Ndabirabe yaganutse kuri uyu wa kane avuye mu gihugu c'Ubuhinde aho yari yagiriye mu nama yo kurabira hamwe ingene kw'isi hoba intumbero imwe no kubahiriza neza agateka k'abana nk'uko yabimenyesheje ngo ivyiyumviro bitari bike vyaratanzwe. Nanone haranasohorwa itangazo ryasinywe n'abari mu nama bose kugira habe ingingo zihuriwe ko n'isi yose z'ukuntu umwana yoroherwa kugira ngo azogire kazoza keza. Amakuru akomeye cyane murazi ko yari kugaruka mu gihugu c'u Burundi kw'igenekerezo rya 13, none kuri ubu ngubu giturumbuka agarutse kuri rigenekerezo rya 10 ibintu birahejeje gukomera cyane mu gihugu c'u Burundi. Umugambi wo gutembagaza umukuru w'igihugu Nyenicubahiro Major Evariste Ndayishimiye aka kanya urabandanije nyuma yuko ibihangange General Prime Niyongabo mwaramwumvirije mu bikorwa bitandukanye mu nduru hagati n'umukuru w'igihugu, ibintu byose vyo bihejeje gukomera cyane. General Prime Niyongabo yabahejeje gusohora itangazo rikomeye cyane, mwarumvirije kwigenekerezo gicenda munyonyi umwaka 2023 ubwo umukuru w'igihugu yafata urugendo baciye barungika abasirikare kwa Gervais Ndirakobuca. Ibintu byose birahejeje gukomera cyane nyuma yuko yatewe ubwoba ku baryango biwe. Kuri ubu ngubu yemeye umugambi ukomeye cyane wo gutembagaza ubutegetsi. Ibintu byose vyo bihejeje gukomera cyane aho umukuru w'igihugu murazi ko yahunze mu kirimba ciwe Igitega ariko yajanywe ku kirimba gishasha mu Kirundo. Amakuru akomeye cyane turonka nuko umukuru w'igihugu Nyenicubahiro Major Evariste Ndayishimiye yoba yarahejeje gutega agatego gakomeye cyane, ariko ako gatego kugatahura bikaba bihejeje gukomera cyane. Ese umukuru w'igihugu yoba ariko arakurwa mu burongozi? Byose turiko turabandanya mu kubibashitsa ko mu makuru yacu tubandanya dutambutsa kuri imbonesha kure yacu ari nayo yanyu. Kuri ubu ngubu rero umukuru w'inama nshingamateka afashe ingingo ikomeye cyane hamwe na General Prime Niyongabo hamwe n'umutegetsi akomeye cyane umushikiranganje wa mbere mu gihugu c'u Burundi Gervais Ndirakobuca. Amakuru akomeye cyane turonka mwibanga ntangire nk'uko tubirungikirwa n'umwe mu bagenerale bakomakomeye mu gihugu c'u Burundi. Aravuga ko itangazo rigiye gusohoka ku radio na televiziyo vy'igihugu RTNB ibintu byose bikaba bihejeje kuyangara mu gihugu c'u Burundi. Kuri ubu ngubu rero iryo tangazo giturumbuka turategereje abene igihugu turabe ibijanye na leta y'imfata kibanza mu gihugu c'u Burundi. Biriko mu nyuma z'uko inama yari yakoreshejwe na General Prime Niyongabo yavugwamwo ibintu bikomeye cyane, avuga ko agiye gukora nk'ivyabereye muri Gabo, ahubwo ikindi bari bateguye gupfungirana umukuru w'igihugu mu kirimba gishasha mu Kirundo. Bica bimenyekana umukuru w'igihugu kuri ubwo yafashe ingingo ikomeye cyane, abasirikare sinzi barungitswe kuri icyo kirimba gishasha. Kuri ubu ngubu rero agatego umukuru w'igihugu yoba yateze ibihangange atawuratahura ingene karimwo. Amakuru akomeye cyane ahejeje kudushikira turaza kubandanye kuyabashitsa ko abamenyesha bakuru bacu bariko baratugirira amatohoza kuvyerekeranye n'ibiriko biraba. Mu kanya nyuma y'amatohoza turaza kugaruka twumviriza amajwi n'itangazo General Prime Niyongabo ahejeje gushitsa ku bene gihugu, harimwo umusoda akomeye cyane ariko araturungikira amakuru. Turaza kuyatosora tuyabashitse ko yose ido nido. Ni mu kanya, iyi ni Burundi News TV.